amajana 75 uvuga ngo baradugije ko ibice hariya kugira ngo bashire kuba baraba ingendo kwinjira. Natako niyumvira mvuga nti kibazo cya mbere mbega kuno munsi kwiyumvira kuva ku mafaranga wahora uduza wahora uriyishe ndavuga ngo ibihumbi 120 vy'amayero ukaja ku 175 tutako tuvuga ngo Barcelona kiro kintu yagikoreye iki tuvuge ko bo biyumvira bavuga ati kuno munsi tugomba tuza kwakira kuri Camp Nou twabonye amateka mwamwe avuga ati Atletico Bilbao tuza ko tutayemeye kuzo ko yakorera akuru musaza ati tugikora tuduza dufise inkuru nuvuga ngo ndende kuri equipe ya Barcelona tuza ko tugaruka ko wanashaka kukintu kuvuga ngo bega Barcelona kuno munsi kuba yiyumviriye ngo kugaruka Camp Nou ko bisigura imeze gute ariko ndakentu bande duhera bega kuduza no matike Patrick uno munsi biza ko ivuga iki kuri equipe ya Barcelona ukava ku 120 z'amayero ukaja ku 175 tuvuge ko bo babikoreye kinka equipe ya Barcelona ni ikintu je ku bwanje mba numva menga kirumvikana gukura ku mafaranga make yanyu mukadoza kuri meshi bivanye nako kuri bino biciro byo kuri Camp Nou kubera ko impamvu banabikoze je ku bwanje niyumvira nuko bagiye kuja ku kibuga gishasha cakira abantu bakibe 45 gusa ubwo baraza gukenera kare kuko nyine nta kibazo niyumva numva bitari ko biragenda neza abone ko ndarondera technicien numva ni wawe canke iwanje nga kuri mgahamamika okay narinzi yuko ari hano niyo mpamvu wawe sawa nuko rero je kubwanje mba numva menga ni kintu bakoze kugira ngo batuma abafana babishoye bari boshwa kwinjira muri stade kubera ko biragoye kuvangura nk'ubu par exemple uvuga ati tugiye kuri stade Intwari hagiye kuza gukina match intamba mu rugamba canke se reka dufate match ya Musongati na Flambeau du Centre sivyo hagira kinigwe match ya Flambeau du Centre na Musongati urabizi neza ko abantu bazoza ari benshi kandi bibanza ari bike mu kibuga none eske kugira ngo ukuremwo bamwe hanyuma bize gukunda ikibuga cawe ni gice ki ababibereye bakibemwo banacuzure gucu bigenza gute mba numva umenga ino strategy nimwe muri strategy zakoreshejwe na Barcelona kugira ngo nimiburi batume nivyo kubera ko ikibuga gikeneye kwinjirwamo n'abantu benshi bafume bavyungukiramwo basi n'imiburi hinjiyemo abantu bakimuga babishoboye kandi kanatsina navuga ko ni n'ibintu bavyumvikana gufata ukavuga uti igiciro kana kiduze kugira ngo n'imiburi aba bafavorize babifavorize nyene kuko uvuze ngo shize ku mafaranga make abaye make nyene abantu baca baza ari benshi hanyuma kandi nawe ntushobora kuvuga kubatora rero uko bigaragara cyangwa uko biri nuko jemba mbona ni ikintu Barcelona bashizeho nka strategy kugira ngo bitume abantu baza ku kibuga bashobora kureba amafaranga menshi akinjira muri equipe ya Barcelona kandi bagashobora no kugira nombre y'abantu badomanda amatike yo kwinjira muri iki kibuga Houston nawe sinzi icyo ushaka kubivuga ko imbere ko tuza ko twinjira mu nkuru yacu nyezina nyene nari ngiye ko tuza kuganira kuri equipe yitwa FC Barcelona muri rusange FC Barcelona kuduza itiki y'amafaranga ni ibintu je kubwa je mbona ko kandi kanatsinda binatahuritse kubera ko no munsi binje ikibuga cabo gishasha kandi kanatsinda cakira abantu batari benshi cyane burya ni 45 nibo bagiye kwakira mu gihe baba bategekanyijwe mu rukino bazoba bagiye kwakira umugwi wa Atletico Club Bilbao ari urukino ruba rudasanzwe cyane abakunzi ba Club Bilbao babifuza kuza gushigikira umugwi wabo abakunzi ba FC Barcelona babifuza kuza ari benshi cyane ku bwinshi kugira ngo bashike mu kibuga cabo gishasha cyamaze kwa kinugurugwa hari aba batari bwahashike abamaze igihe kirekire baheruka ico kibuga kera rero muri rusange FC Barcelona igaharura ati igiciro c'amafaranga 120 y'amayero nivyo ni igiciro ciza cyorohereza buri mufana wese wa FC Barcelona kuza ku bwinshi cyane kuraba kino runo rukino rwa FC Barcelona ariko kandi kanatsinda bivanye n'abantu twakira ndetse n'abantu bashobora kuza bashigikiye undi mugwi tuzuba tuko duhura nabo duko dutana mu mitwe bishobora gutera uruhagarara kanatsinda urumva yuko babuje banse no gutanga amatike y'abakunzi ba Atletico Bilbao kubera yuko bwa mbere na mbere usanga mu kibuga ibibanza bimaze kuba binakogwa binarangira ni vya bibanza bituma abakunzi bose baba mu mugwa FC Barcelona ndetse n'abakunzi bo mu mugwa Atletico Club Bilbao bicara mu bibanza bimwe rero banka zijya njyane z'abafana rujya gwamo gw'abafana canke zijya nduru z'abafana zishobora kuza zigatuma kanatsinda baricaranye bari mu kibanza kimwe bishobora gutera uruhagarara bigatera umujyano canke ugushwana bikaza kuvyara ibibazo bitandukanye mu mwaka uheze twarumvise abakunzi ba FC Barcelona ndetse na Real Madrid bagiye gukina El Clasico hariya mu Barabu
ukumva ngo bagwanye bacanye amatwi bahimburanye amazuru rero uno munsi baza kuba bicaranye biza kuba bivyara ibintu bingana iki biza kuba bingana bingahe rero kumva FC Barcelona ikigegeza uburyo bwose baza kwevita ivyo bibazo rero kanatsinda kubera yuko ibyo bibazo batoye inyishu yo kudatanga amatike ku bakunzi ba Atletico Club Bilbao ariko kandi ni kuri babakunzi nyene babandi ba present umugu kumva ati babakunzi nyene bazwi muri rusangi abafana ariko nikiza kubuza yuko abandi bantu ba pembeni bafana umugwi wa Atletico Bilbao bategerezwa kuza burya hari abafana tukunze kuba tubona ba present abandi bafana baba bari haje imbere bavuza induru bavuza ingoma usanga ari babafana nyine muri rusange akagwi k'abafana bisize hamwe abafana ba Atletico Club Bilbao ariko akaba nabandi baza nk'abafana ba Club Bilbao nyine basanzwe bicara mu bandi ugasanga bicara no mu bafana ba FC Barcelona ugasanga bobo nta kibazo na kimwe biteye rero abo rero baza bakicara mu bandi nta kibazo na kimwe giteye ntibashobora kubura rero abakunzi baza kuba bategezwa ko ari benshi nta bibanza biriho bihagije rero FC Barcelona cyaba ngombwa ko bashira muri ubwo buryo bwo kuduza amatike kugira ngo haze bake bashoboka kandi kanatsinda ibintu vyugwamo canke vy'induru bishobora gutera uruhagarara mu kwinjiza abafana ntibize kuba binagaragara ntibize kuba binaboneka ngo kugira ngo hategure uruhagarara kuko bashobora kwinjiza abantu kanatsinda n'imiryango yinjiza abafana uza kuba ari imiryango mike cyane benshi baza kuba baca mu muryango umwe abafana bakunze ba FC Barcelona Atletico Bilbao bafise umuryango umwe baza kwinjiriramo rero ivyo byose ni kugira ngo bashobore kwevita zimwe mu ngorane zishobora kuba zitewe n'abafana bino migwi itandukanye haba ba FC Barcelona canke ba Atletico Club Bilbao twinjire rero muri dossier yacu nyene equipe FC Barcelona nashaka kuba ngaruka kuko umuntu yarabitangwe avuga ati kuno munsi tuguma turabe mbega kuva kuri amafaranga agera 100 miliyoni nako 120 kaje 175 ati mbega batakobisigura imeze gute ariko ndakeneye tuze kuri kino kivuga kiti mbega equipe twese Barcelona inyuma y'amezi atari make itariki irashobora kurikira kwibuga no vango ca Camp Nou bakwakira kwivuga no vuga ca Modric hariya uno musi haje kuba bakinyi bamwe na bamwe no vuga ngo bashashe canke abakinyi amaroroburo hari abo bitwa baramini amana ntabwo bahakiniye abakinyi batandukanye ba Rashford amazina no vuga atandukanye ba Joe Garcia ntabwo bahakiniye amazina no vuga yaciye no muri Amasia yaciye no vuga ngo higeze akiniye ku kibuga ca Camp Nou uno musi tuvuge ngo eske ino equipe FC Barcelona kugaruka gukinira ku kibuga ca Camp Nou bwana Houston biraza kuba bitanga ishusho imeze gute biraza kuba vyunguruki equipe FC Barcelona mbega tuvuge ko Barcelona nimba ivuye i Camp Nou nako ivuye hari i Madrid ikaza ku kibuga ruvuga ngo ca Camp Nou inyuma y'igi kitari gito banaciyemwe ibihe bitari bike Barcelona tukabona twara bikombe bitandukanye twara La Liga ariko na BASATIRIZI batwara ruvuga ngo n'igikombe no ca Champions League bagitwaye nivyo bari bagikiriye ku kibuga nabo bwagisubiremwo uno munsi nimba Barcelona yiyumvire kuba igaruka kandi ikagaruka wanashaka ikibuga twamaze ko ari kibuga kiza ko cakiye abantu vango atari baki amafaranga nako abantu benshi ku kibuga ca Camp Nou uno munsi Houston Barcelona kugaruka ku kibuga cyabo iza kuba igira inyungu imeze gute haba mu kibuga ku musaruro ndavuga gutsinda inkino gutwara ibikombe haba kari kuntu kijanye n'uburyo Barcelona nigikiza kuba yongerekana isumba gitandukanye n'itandukaniro no kibuga kirakinirako nizera yuko hari ibintu bimwe uza gusanga mu buzima busanzwe ndetse no mu bindi bintu bitandukanye ukunze gusanga biza guhabwa agaciro cyane gakomeye cyane uno munsi FC Barcelona muhira kwa FC Barcelona ni Camp Nou uno munsi nivyo bamaze igihe bitize ikibuga ca hariya i Montjuic niho bari bagize iminsi bariko baranakinira bamaze igihe imyaka igera kuri 2 bariko barahakinira ukumva nivyo barahakinira bahakirira nko muhira ariko hari zimwe muri feelings zidashobora kuza kubera yuko ubaze nk'akarore bwana Ridiki kwa data wanyu mu majambo make nk'iwanyu ariko nubwo twohiti wanyu canke nk'akarorero ushaka kuba wakuriye kwa data wanyu utakuriye iwanyu kubw'impamvu zitandukanye kubutafise abavyeyi ugasanga famille yaragutoye ikakurera ahantu umaze guparvena ko haba imyaka 2 canke 3 hamaze kuba hitwa iwanyu kuko nuko baza atinyereka iwanyu mutwara aho nyene ubaye ariko ntushobora kumva uri comfortable kubaho hantu nkuko woba ubaye mu rugo kwa mama wawe na papa wawe uriko uranyumva rero uba wumva hari akantu kaba kabuze hari ubwisanzuro budafise kubera yuko nturi mu nzu ya so na nyoko wawe rero ino FC Barcelona
kuba ikampunu Lamine Yamal niwe yapostinze kuri Instagram yiwe nuno munsi nubwo boshaka bakajaho kuri profile kamwe mu tujambo turi muri profile yiwe ari kuri Instagram burya kavuga ngo imonjuici hari intango ariko ikampunu ni ahantu ho kwandikira amateka ni amateka agiye kwandikira ni amateka zo kwandikira neza cyane ikampunu ni ahantu hasiguye ikintu kinini kuri FC Barcelona ni nko muhira wumvise mu legend wa FC Barcelona yarakoze byinshi Messi hari ibintu byinshi yakoze amateka bako baratanga amateka ya Messi yakoze usanga yandikiye ikampunu ba Ronaldinho nk'abakinyi bazwi cyane baba legend mu mugwa FC Barcelona amateka banditse bayandikiye ikampunu mu bisanzwe bimeze nka kwa kundi ushobora kuba ufise inzu uvuga uti inzu ngoma ndayisubiremo reka nje gukota ahandi hantu mu bisanzwe abantu naho wohajuga cwamara imyaka 5 muhiri wawe hazoguma ari handi uri kurasubiramo niko bimeze iwawe rero nkuko wari ukivuze bwana Patrick kandi wawe ubuzi n'ahantu akanogo kari ahimbeba yatoboye hajye bavuga ngo imyenge y'inzu imenywa na nyene cyane kabisa inzu irashobora kuba iva ariko nkawe ko rutahaba atari iwawe ndakubwira ati nyereka hava ntushobora kuba hanyereka ariko nyeneyo nubwo haba ari muci ukamubaza ati ni hehe hava abahazi hariya rero aba bakinyi ba FC Barcelona muri rusangi ikampunu hari kuntu bahakira nk'ahantu bategeza kwitangira gukora cyane bandikira amateka kuko bamwe mu legend ba Lionnel Messi ba Ronaldinho ba Luis ba Iniesta ba Xavi Hernandez ba Mascherano ba Dani Alves bande niho bandikiye amateka bategeza kumva nabo rero ko bategeza kugera ikirenge muca abandi bagezemo abakristo nibo tuvuga ati kugera ikirenge muca Yesu Kristo bujya kugera ikirenge muca Yesu Kristo tegerezwa kumva ko batizwa uri kurumva ko kuri byiza wowe umwigisha no kuvuga ugerageza gukurikira inzira nk'izo yakurikiye neza cyane rero cyafise amahigwe yo gukiniraho Messi yakiniye yo gukiniraho Ronaldinho yakiniye wumva ko utegeze gukora ibishoka byose kwitanga uko bimeze kose mugira uko yakinira ikampunu wumve ko ukora byiza kandi kanatsinda nawe biroshe cyane kwitwa yuko ufise mwanya amahigwe menshi yo kwandika amateka muri yo kampunu kugira ngo witwe muri legend wa FC Barcelona kuko na bamwe mu legend y'amateka bayandikiye aho nyene nawe bisabwa kutegeza kuhandikira rero numva yuko buri mukinyi wa FC Barcelona urumva ko ashashaye kumva ko yoza ikampunu ukiniraho Ronaldinho yakiniye ukinaho Messi yakiniye nawe yumve ko yo kwandikira amateka aho Messi yayandikiye ko yo kwandikira amateka aho Ronaldinho yayandikiye muri rusange rero nizera yuko abakinyi ba FC Barcelona bamaze kugaragaza ko bashashaye kuza gukinira ikampunu nabo nyene bumve yuko bokora bagakinana n'umutima nkuko abarigendi babikoze bakitanga bagakorana n'umutima aho nyene imuhira ikampunu ni ibintu novuga bidasanzwe kumva ngo Barcelona igiye kugaruka kuri kampunu kubera ko hari amateka menshi ubundi yihishije kuri kino kibuga ca Camp Stadium hari amateka adasanzwe y'agatangaza yihishijwe kuri iki kibuga citwa Camp Stadium ni kibuga gikomeye cyane gose cyo mu FC Barcelona ni kibuga cabayeho kuva kera cyane gose kimaze kiringo kitari gito ubona ko muri rusangi kwinjira kuri ku gishiro mbona cyo kuri ntuzanya ijya chaîne officielle nako ajya bagwituruga urubuga ruri officielle rwabo rwa Barcelona rwa Barcelona mu bisanzwe itike ryo kwinjira mu mafaranga y'amarundi n'ibihumbi 95 n'amajana 752 ku giciro mpuzamakungu 95 n'amajana 7 gutyo yego ni kibuga cyabayeho kuva kera cyane kuko cubatswe hagati ya saison 1957 n'igihumbi 1958 citwa Estadio Joan Gamper kubera ko ni kibuga cubatswe citirirwa president wa mbere wa FC Barcelona mugabo witwa Joan Gamper mugabo iki kibuga gifise amateka bundi acishije mu inyuma haragafotora natanze sinzi ko bya byakonze ko kajako nikaba kagiye kongira ngo barampasinye bambwire ko kamaze kujako ariko novuga ubwa mbere na mbere nagafoto je ku bwanje nari nshaka ko abantu babona bivanye n'isiguro kanaka gasobanuye kuri kahise ka kino kibuga nako umugabo witwa Laszlo Kubara umugabo n'umwe mu bakinyi babayeho bakoze amateka muri Barcelona ndetse n'igishusho cibuza gusanga gihagaze imbere y'ikibuga ca Camp Nou ca FC Barcelona uyu mugabo rero biravugwa canke biranugwangwa ko yoba ari umwe mu bantu batumye kino kibuga cubakwa ari imwe muri inspiration zatumye iki kibuga cubakwa kubera iki canke ku mpamvu izihe abantu bakunda Barcelona kera ndetse bakakunda n'abakinyi ba Barcelona n'igisagara ca Barcelona babayeho bumva ko bacinyijwe cyane na equipe yitwa Real Madrid na cyane cyane igihe haza situation idasanzwe yabonetse umupira w'amaguru y'umugabo witwa Di Stefano yego
Di Stefano abwira nako asinya amasezerano na ekipe yitwa Real Madrid mugabo vyasa naho agiye gusinya muri ekipe yitwa FC Barcelona. Uvuga Di Stefano Barca agiye kumurondera muri Argentine, Real Madrid ija kumurondera nimba ari muri Sweden aho yari kwarakinira, ariko yaravuye muri ekipe ya River Plate. Barcelona baca basinya amasezerano na River Plate, Real Madrid nabo baca gusinya amasezerano n'iyo ekipe yindi yararimo, hanyuma bose baca basinyisha umukinyi umwe. Mugabo bageze muri Espagne, abayobozi ba Espagne bati kino kintu none tugice gute, ati nakiri imyaka 3 muri Barcelona yindi muri Real Madrid. Barcelona vyanga bati nasinyi Madrid rero nta kundi. Barca baca bumva ko barenganijwe, mugabo izina Rasro Kubaraca riraza rigira impact idasanzwe, rifasha Barcelona ivyo bari bibaza yuko batari kuronka no musore yaraje nk'impunzi mu gisagara ca Barcelona, ababera mu legend wa equipe ndetse anababera vyose bari basa nababuze ku mugabo yitwa Di Stefano. Hanyuma rero biravugwa ko kino kibuga ca Camp ni iyo bakwa ryaco ryoba ari kintu caje nka inspiration, navuga yavuye ku buryo bakunda umugabo yitwa Rasro Kubaro, baravuga ngo reka twubake ikibuga tushobora kuja kumurabiramwe turi benshi. Niyo mpamvu baci bano bakuruga rurerure canke runini kugira ngo bose bashobore kuzabarara umugabo yitwa Rasro Kubara nk'abakunzi biwe. Rero aya n'amateka yose yijije mu kibuga ca Barcelona, n'amateka buri mwanya wese Barcelona arazi ibyahakorewe ku bandi bagiye batandukanye bagiye barahaca batandukanye, par exemple ba Lionnel, Messi, ba Ronaldinho, bandi batandukanye, kuko umva ngo cyane ukumva ngo ikibuga ca Camp Nou ni ikibuga c'amateka, niho buri muntu wese azingo niyo marque ya Barcelona. Nimba twumva ngo ikibuga ca Barcelona ninde nta monje wicibaho, iyo nayo bazi Camp Nou hari Camp Nou stadium mu kibuga gikuru ca equipe. Rero kumva ngo bagikigaruka ko bwa mbere na mbere, novuga ko n'amateka dasanzwe ni ibintu novuga buri mukinyi wese wa Barcelona avuga ngo ndiko nitangira Camp Nou na mayo ya FC Barcelona. Niyo mpamvu buri byose biba agaciro kaguma kagaruka acane kuri kino kibuga ca FC Barcelona Camp. Uno munsi tuvuge ngo nivyo uratubwiye novuga ngo amateka mu mupira w'amaguru abakino bava bagiye barahaca muri no kipe FC Barcelona bagakora amateka, bafasha wanashaka gutwara novuga ngo n'ibikombe bitandukanye, nimba ari Champions League, nimba ari La Liga, nimba ari Super Coupe, nimba ari iki, twabonye kipe FC Barcelona yigenza neza. Ivyo ni ibintu ngo vyabaye mu minsi iheze cyane mu myaka iheze. Uno munsi ekipe FC Barcelona ifise izina Hans Flick. Uno munsi ekipe FC Barcelona ifise abakinyi Lamine Yamal, ifise Rafinha, ifise Pedri, ifise Ronald Araujo, ifise Kubarsi, ifise Joe Garcia, ifise amazina avuga ngo atandukanye. Ko tubona Barcelona munsi ifise no vuga ikibanza ca kabiri muri La Liga, Champions League n'ivyo irashagwana. Ariko kandi nimba ari ekipe iteza gutsinda ama ekipe ateza kwigenza neza, birasaba ko ibifise no vuga ngo n'ikibuga cyabo ko kibuga no vuga kiba gikontamwo ibintu bitandukanye. Uno munsi bwana Houston tuvuge ko ibiri kubirabo no munsi Barcelona ya Juan Laporta, Barcelona ya Hans Flick, Barcelona kuno munsi twitega ikimbo bijanye n'umusaruro kubigarukanya abakintu bako bigarutse ku kibuga cyabo. Equipe FC Barcelona yakoze amateka adasanzwe, kumvise ibitandukanye mu vy'uburyo n'ivyo Barcelona ndako yigenza neza n'ibindi bitandukanye, ukiza kwinjiza amafaranga bitandukanye n'ivyo kirakina ku kibuga cya Montreal. Uno munsi nako vy'umusaruro nimba Barcelona kibanza cya kabiri tuvuge ko umusaruro ushobora kuza kuduga kubera kwigarutse ku kibuga cyabo, ndavuga ngo Sport Camp Nou cyangwa Barcelona biza kuba cyo kimwe na kwa kuri ko turabona ikirakina ku kibuga gisanzwe. Umusaruro wo tuza kuvuga ngo hatuza kuba cyongera kubona Houston biva no ko yagarutse ku kibuga cyabo cya Sport Camp Nou. Nizera ko umusaruro wo mu kibuga kubijanye n'amanota cyangwa kubijanye no kuja gutsinda, ivyo nibimwe bishingiye kuri esprit umumenyereza we ategezwe gushira mu bakinyi biwe canke abakinyi esprit bategezwe kuza bafise mu rugurukino kanaka bagiye gukina canke nihangiro bafise muri rusange y'uwo mwaka wose. Twarabonye FC Barcelona ishika ku bintu bikomeye mu mwaka weze ko bari bafise ihangiro ryo gushika gutwara ibikombe bigira kuri bitatu byose bategezwe gukinira muri uwo mwaka. Ariko nivyo nivyakunze ko babitwara, ariko bimwe muri ivyo byarakunze ko babitwara. Baratwaye La Liga, baratwara Super Coupe d'Espagne, baratwara na Copa del Rey. Bari kurumva UEFA Champions League bagarukira muri demi finale inyuma yo kumara igihe kirekire cyane tutababona muri ivyo bihe. FC Barcelona kugaruka muri Spotify Camp Nou nivyo biri muri bimwe bitegerezwa kuzanamo esprit kanaka y'ubwitange yo gukora cyane yo kumva yuko bategezwa kwitangira umugwi, kubera yuko baje
ahantu novuga ati hari origine ya FC Barcelona yego haje ahantu hari umutima wa FC Barcelona reba umuntu wese ategeza kugwanira umutima wiwe kumva yuko umutima wanje nta yindi pièce de rechange y'umutima ihari nta kindi gihimbano ushobora kuza nkakizana nkasubiriza umutima upfuye rero novuga ati abakinyi ba FC Barcelona muri rusange company bahafata nk'umutima na hantu bategeze gukorera cyane no kwitangira cyane kugira ngo bataza kuhamaramarira byari byoroshe kumva yuko bomaramarira imonjuci ko bafise ibindi bintu bashobora kuza kwireguza ko ati hajya ahantu ni kibuga kanaka twatije kanatsinda twari tunakimenyere cenge bakazana ibindi bintu bisanzwe baguma tuburagiza amara muzohakinira ubundi ntimuzohakinira ivyo byose biri muri bimwe vyotera ugwitwaza cyo kumva ati twahatsindira ariko kubw'impamvu zikana kazisiguritse ariko ikampu ni muhira nta rundi gwitwaza ufise no munsi wagarutse muhira imbere y'umugore n'abana tegereza kwigaragaza nubwo batantege ufise ukumva ati hako garagaza ko ufise intege nke imbere y'abana n'umugore ushobora utegeza gukora ibishoka byose bapfume bumva batetse byatunaniye kubera yuko bamwishe ariko atari uko ngo ari muzima ngo yafashwe mpiri rero numva yuko ino esprit yo kumva ko bategeza kwandikira amateka ikamponu ni esprit kanatsinda novuga yuko tegeza gusanga muri aba bana bakure muri La Masia muri Lamine yamal uko uyisanga muri Lamine yamal siko uyisanga muri Rafinha uko uyisanga muri Kubarsi siko uyisanga muri Marcus Rashford uko uyisanga muri ndavuga bano ba Marc Casado ba Firmino Lopez ba Dani Olmo kanatsinda nabana bakure muri La Masia siko uyisanga muri abakinyi bashasha baje bava handi hantu novuga ati rero ikintu cy'ubwitangire cyane kumva yuko dutegeza gukora cyane n'inguvu ukora ko turi ikampunu kenshi novuga ati ni esprit tegeza gusanga muri aba bana bakuri muri La Masia na cyane gusumba uko isanga mu bandi bakinyi bose kuko bazi neza yuko hari imwe mu ma DNA dufisi ya FC Barcelona usanga yari iri muri ba Pique muri ba Iniesta kumva yuko burya uburemere bwa El Clasico usanga buri muri Lamine yamal sibwo buba buri muri Marcus Rashford oya numwana uburemere Lamine yamal numwana wa Barcelona neza cyane n'amarasongera abazunguruka Barcelona uburemere buri muri El Clasico buri muri Firmino Lopez sibwo utegerezwa gusanga muri aba bandi bakinyi baje bava handi kirese umukinyi yaje muri FC Barcelona akaba yaraparovenye kuhamara imyaka igera muri 3 canke 4 kanatsinda aba yaramaze gufatwa canke gufatisha DNA ya FC Barcelona kumva yuko ati hari ubuhangane buri hagati ya FC Barcelona na Real Madrid nasiguriwe canke nigishijigwe ntegerezwa gutahura nkumva yuko ntegerezwa kwitanga cyane kubera yuko namaze kwigishwa intambara hagati ya FC Barcelona na Real Madrid itari mu byo gukina gusa kumva ngo navuye muri Man U numva ngo ni El Clasico gusa bisanzwe nka El Clasico no hari ibindi bintu rero bihese no El Clasico nahawe nk'inyigisho ntegeza kuza gukorera ko cyane n'inguvu rero novuga ati rero ino kampunu bagiye kugaruka ko tutegeza kubona zimwe mu mpinduka tuzobona zitangwa na performance y'abantu bana bakuriye muri La Masia Chache ndavuga kuri ba Lamine yamal kanatsinda baranabigaragaje baramitangaza ku mbuga zabo za Instagram bano ba Marc Casado ba Firmino Lopez ndetse n'abandi ndetse kanatsinda nuno Rafinha nawe nyene novuga ati numwe mu bakinyi ategeza kumva ati haraciye ba Ronaldinho ntegeza guca mu nzira za ba Ronaldinho haraciye ba Rafinha burya harundi Rafinha yaciye muri FC Barcelona ntegeza guca mu nzira za ba Rafinha haraciye ba Neymar Junior ntegeza guca mu nzira za ba Neymar Junior ivyo batanze muri FC Barcelona ivyo bitanga ivyo bakoze bakitanganiza kumva ko no vyitangira uri kurumva ariko novuga yuko esprit iri muri ba Rafinha iri muri ba Lamine yamal itandukanye na esprit tegeza kuba iri muri ba Marcus Rashford na Baruni Baji rero mpinduka negeze kubona muri FC Barcelona negeze kubona performance idasanzwe y'abantu bana bakuriye muri La Masia gusumba uko no bibona muri rusange umugwi nayo bishingiye ku mugwi muri rusange ni bimwe bizuza kwigishwa canke zimwe mu ngingo zizo gufatwa n'umumenyereza Dieter Hans-Flick. Patrick tuva kuri no nkuru ariko umuntu ateza ko kayumvira akavuga ati mbe kuno munsi ikibazo cyari kibazo novuga kivuga kiti ekipe ya Barcelona twumvise ibintu bijanye n'umusaruro cyangwa bivanye n'ibintu by'uburyo ko iteza kuzakira irakironkako kuri no munsi Barcelona nimbigarutse kampuno tuvuge ko Barcelona ibintu bijanye n'umusaruro mu kibuga nimba tubona muri La Liga novuga ngo isikano novuga ngo cya kabiri Champions League irigenza neza n'atari novuga ngo cyane yasinzwe mu makipe atandukanye harimo urukino rwa Paris Saint-Germain twabonye ekipe ya Barcelona yizigakora nuvuga ngo remontada ikorera ku kibuga cya Camp Nou uno munsi Patrick tuvuge ko kubigarutse ku kibuga cya Camp Nou umusaruro utakubigenda neza
chance zo kubona Barcelona isura kubona uvuga ngo ikina kwa kundi kuziki harakantu koza kwiyongera ko bivanye nuko iba ivuye ku kibuga gisanzwe ikinira kikagaruka sport camp novuga ibintu byose ni mentalite ni mu mutwe niho bikoregwa hanyuma novuga na cyane ko bwa mbere na mbere tumenye ngo ibijanye na FC Barcelona cyangwa se bijanye n'ikibuga reka mbanza ndakivugire hano muri rusangi mu bisanzwe ibintu bijanye n'ikibuga buri gihe hari impact bigira cyane mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi nivyo biratandukanye nino mu Burundi par exemple kubera ko aha mu Burundi bashobora kuja ku kibuga stade Ngoma witwarira abafana 30 gacu usanga office vibe ziruta novuga niza abandi bagiye batandukanye urashobora kuja hano kuri stade Intwari ugasanga wazanye abafana 200 uvuye kuri stade Ngoma uje gukina na Muzinga ugasanga nufise abafana benshi rero je ku ruhande rwanje novuga ko ini wacu ni hata impact nimwe vyigira bigira hanyuma tushe tujariya nko muri Barcelona nk'akarorero ubundi izi equipe zikomakomeye hari ukuntu niyo umukinnyi ariko arakina abona abafana bose bariko barakoma induru bavuga bamushigikiye bamwereka urukundo nawe azana morale ugasanga ibintu biriko bigenda neza ese urabizi neza ko ikintu uri kurakora iyo ubona abantu par exemple nk'abantu dukorera ku mbuga yego nk'ubugiye nko ku rubuga rwa kanaka nka Facebook canke YouTube canke TikTok par exemple reka mvuge TikTok kubera ko ama TikTok rero nabonye abantu bakunda gukora ibintu ngo vy'ama live ugiye kugira ngo uganire n'abantu babakunzi banyungira ngo ufise nka information kanaka ugomba kubaganiriza urabizi neza ko ushobora kuyiganiriza abantu 1000 bigakunda kubera ko bari live bigakunda iyo information yawe kagira kure kanatsinda ngira ngo n'abanditsi bakaza kuyandika ndavuga nk'aba star nk'aba Fizo par exemple yego hanyuma uciye uja kuri urwo rubuga uciye usanga ariko abantu 1000 wari witeze ko haza abantu 1000 bitatu canke reka fate ntaco bahaje ibihumbi bitatu ibihumbi bitatu baraje barahabaye sawa barahabaye nta kibazo na kimwe barakumvirije baragiye eko hanyuma undi muntu agaca agenda agacaja ku igihumbi abigihumbi agaca baterekamo za commentaire n'ibiki ugasanga bariko baraguterera mu ivyo bintu murimo ako nakarorero ni kuvuga iyo ubona abo bantu muri kumwe bariko baragushigikira muri kumwe nyine mu vyumvire n'ibiki usanga moharije ugasanga ni sawa ukavuga utera abantu bariko barankurikirana akakanyara ibintu ushobora kubabwira kandi nabo bakagenda baravyakira uburyo butandukanye ari benshi ubwo rero motivation y'ukuntu ukora ikizi kagwira nibindi ko ndavuga kuri Capri par exemple ni kenshi twumvise Barcelona bahatsinze kubera ko abafana bari bahari babafashije turibuka bidoga imbere ya Frankfurt bakavuga ngo equipe ya Frankfurt yadutsinze hano kuri kino kibuga ca Camp Nou kubera ko abafana bacu baciye bagurisha amatika bakunze ba Frankfurt baca benshi mu kibuga baraterwa mu baraturusha iyi match batsinzwe na Paris Saint-Germain umufana yagiye arabivuga aravuga ngo bakunze ba Paris Saint-Germain baje baturusha ugwa kuri ku kibuga cacu batera motivation abakinyi babo mu gatwe gwe dusa n'abasinziriye tuje inyuma rero ibi byose navuga ko ni ibintu bisa nibigaragara kuva kera ko ikibuga gishobora kuba mu bintu navuga bigira impact ikomeye mu mikinire y'abakinyi cyangwa muri motivation abakinyi babafise bari mu kibuga rero akumva ngo bagarutse kuri Camp Nou ni ikintu kidasanzwe ni ikintu gikomeye kuri equipe nka FC Barcelona ugwamuruzo bagwinshi abafana bumve nyine bahagaze muri Camp Nou na ugiye Barcelona ndazugiye muri kino kibuga wari gufata ifoto ukavuga ngo ndi muri Montjuic mugabo koma ngo ndi muri Camp Nou stadium abarakandi naho kiyongeraho gakomeye cyane rero bakita kabiki n'umunsi mwabonye nagiye mukabona nirutse mu kibuga banyirikanye ku makamera nimuze ngo hajya bavuga gute ngo n'umunyamisozi ngo n'umupezi oya ngiye kuri Camp Nou ngiruka mu kibuga nkavuga ni n'ubundi sinzohagaruka ce mushaka mu bandi reka njya selfie nze ndakibuka oya selfie kirasanzwe ariko kandi kibuga nkagira video gufata video oya no kwiruka mu kibuga kwiruka kumwe tuba tubona ngo umukinyi umufana kana akagiye gufata Cristiano cyangwa Lionel Messi amuga atirika Patrick uko meze kose hajya ufatwa video na kamera yaje ku kibuga ikomeye y'ikinyamakuru cyangwa ya televiziyo Patrick kuntegeza kujako Patrick hari umunsi urigera ubona je nagupostinga oya ariko uwo munsi bagufashe ariko yukanga ikampuni ndazo munsi no gushirako kandi rese no gushirako kumva mbi no gushirako mvuga ati
urazi caption ushirako novuga ati my brother wabikoze neza cyane kugira abantu bamenye ati yageze kuri camp kugira abantu babona ati ndazinanye n'umuntu ari Barcelona umuntu nogwa ko n'indega basha ninjiye muri camp ni lamine yamal nobikora ikifu yoca mpunga nobikora kugira yiruka nobikora kugira abantu babona ati ndazinanye n'umuntu ari camp cyane urumva no kuvuga hari santima itandukanye na santima yo kuba ku kibuga kitari icanyo canke mutita entité yanyu Houston aradandaza ibintu vy'impuzu ndabesha ego nane agashaho kandi barahawe n'ikaze niyo mpamvu nyine nakivuze barahawe n'ikaze urashaka kurondera Houston ukini agahuzu kagiye atandukanye pana twiza udupira twiza cyane rero par exemple nka Houston afise ahana dandariza impuzu nane ga Houston impuzu ifise marke yawe uri kurayidandaza marke yawe uri kurayidandaza impuzu ifise marke kasati marke yitwa Houston par exemple Houston Teo kubera ko mu minsi rega zishobora kuza none ni wabo abakiriya bose nibaza hanyuma gaca usanga ufise nkuru soko runini ngamu gisagara ca Bujumbura ashaka kuvuga utirika ngirigi camp no canje kujya kwa Akejo Med ifise impuzu zayo impuzu za Akejo Med zirahari burya zirahari ziriho Akejo Med n'amakofero n'ibiki ariko twabonye n'abantu mengo hari ukuntu batangwe kuba banazikunda cyane hari yo none ijya no yambara ukagira iki ijya mpuzu kweri niyo ahubwo turakwiye kuraba umunsi wa ryari tukaza tuzambaye nga kugira ngo tubereke abadukurikira ntare kuri ni nkofero impuzu nabonye amasakoshe nkofero z'abafizu zirahari none gasha Houston par exemple uba ufise impuzu iriko marke zawe udandaza muri mall yawe ese kurakeka uza kuzidandaza uri motive cyo kimwe n'izindi mpuzu waranguye ziri ngaho ziri kumwe nizo zawe rero je ko bene uvuga ko bwa mbere na mbere kugira ikibuga kiriko identité ya club ni motivation ku bakinyi no kubafana ba equipe ya FC Barcelona ega kanatsinda ntange nk'akarorero kenshi tumenyere iyi migwi isotse ija gukinira handi yambara izindi mayo za away izindi jezi za away ariko iyo ruba rurukino rukenewe cyane kugira urukino rukura rufiringa wumve ko urukino rukena rugagaciro baguhaye wa mwambaro muhira kugira ugende gukina uvuga ati nambaye umwambaro ntategerezwa kumara mariramo ugize icyo nyibutse babona Houston nigeze ko ndaraba inkino vaho zitandukanye za Barcelona cyangwa za Real Madrid ukaza wumva umufana kana karavuze ngo ko Barcelona yambaye iryambaye imeze kuri kubereka uno munsi nidutsinda ngo namaze ko ndabona ko uno munsi ndutsinda yambaye ngo imayo yacu ya mbere guzo ntibigende ngo bambaye ngo mayo ya John ngo Barcelona ntigera itsinda hari ibintu usanga rero iyo ubikoresheje hari motivation kana kukinana wambaye ijya jezi ya red and blue utegeza kumva ati nambaye umwambaro bidasaba ko ndawumariramo umwambaro w'amateka wakoze amateka ntegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umwambaro naza kuwumaramariramo cyo gituma kenshi ukunze gusanga nivyo birashika kenshi bagahinduka ariko kenshi ku rukino rwa Clasico yaba FC Barcelona isohotse canke Real Madrid isohotse bakunda gukoresha ijya myambaro yayo kugira ngo bariko barakina bumve yuko ari urukino bategeze gukora cyane bitanze bumve yuko bafise umwambaro badategereza kumaramarira bafise umwambaro umva ko bategerezwa kumva yuko nimba ari bisabwa guseseka amaraso bayaseseke bitange kugira ngo bikunde batahukana intsinzi muri uwo mwambaro bambaye cyane rero kuza kuri camp ni ibintu bitegezwa kugira avantage kuri Barcelona ni ibintu bigiye kugira avantage ku myumvire y'abakinyi ndetse no kuntu bafata ibintu ndetse no kuntu baba bafise motivation mu kibuga abafana baba baje ari benshi kubashigikira n'ibindi bitandukanye rero je kubwanje inyungu irahari kuri equipe yitwa FC Barcelona novuga ngo igiye kukinira kwivuga novuga ngo cyabo cha camp nyuma y'igihe kitari gito novuga ngo bagiye kuba bagaruka inyuma y'imyaka ishika kuri 2 batekune kino kibuga rero tuva tutarava kwa Barcelona nuko nyene nkuko mwamaze kuba munavyumva nuko bafite n'urukino wanashaka muri no weekend ku 6 ariko makuru uvuga ngo na meza kuri equipe FC Barcelona nuko bamwe bakina uvuga ngo babo bari bamaze iminsi nuvuga bari mu mvune bagiye ko bitegwa vuba bwango aho turavuga izina ry'uwitwa lamine yamal we warahari ukuri kwamye witwa nuvuga ngo azwi ku izina rya Rafinha wese aza kuboneka kuvuga ngo muri weekend bigaragara ko byamaze kuvuga ko n'inyamakuru bitandukanye bivuga ngo witwa lamine yamal mu rukino rwa Atletico Bilbao araza kwa mu bakino uvuga ngo 11 batangura mu witwa Rafinha nawe mu bakino uvuga ngo bashaka kuza kumuha inota ruvuga ngo yanyuma cyangwa igice cya kabiri witwa Pedri Gonzalez akaba yitezwe ku rukino uvuga bazokina nino equipe yitwa Chelsea de Bruges muri Champions League novuga ngo Pedri Gonzalez akogarutse witwa Joe Gas nawe nyene akaba nyene yamaze kuba agaruka novuga ngo equipe yitwa FC Barcelona bigaragara ko
bazankino ruva cyangwa babakino ruva bamaze ibisori mu mvune bisa ko bamaze kugarukana ni inkuru nziza ruva kuri Barcelona bisigura ko nashaka baje gukina kibuga cyabo ca Camp Nou baciye bongera kandi batakogira iki bashobora kuba ko baraza bongerekana bavuga bashobora kuba bagira iki bashobora kuba bagarukana na equipe yabo nshasha ruvuga ngo ya equipe izo kuzona equipe se Barcelona ifise Rashford equipe ifise Robert Lewandowski Ferran Torres ifise lamine yamal ifise n'abakinnyi batandukanye ni inkuru nziza Yusoni kugarukana amazina kuri Atletico Bilbao Camp Nou barinjiye mu kibuga cyabo bongera kandi bagaruka novuga ngo bazanye n'abakina vo bashasha Rafinha bamukumbuye lamine yamal waza kuba hari Joao Garcia nge Pedri Gonzalez wewe bigaragara ko ataragaruka mugabo yiteze ku rukino ruzokina kuri equipe yitwa Chelsea Blues. Urazi ikintu bakunze kuvuga ati muhiriwe muhishije. FC Barcelona avuga ati numwe mu migwi no musi bahiriwe bahishije kubera yuko ni FC Barcelona ikigerageza gukora cyane n'inguvu no kuyitanga cyane badatakaza n'urukino na rumwe kugira ngo bataza kwisanga bakomeza kuguma bisanga inyuma y'umugwi wa Real Madrid kuko no musi umugwi bari imbere no mugwi ukomeye cyane bigoranye cyane kumva yuko bafise amahirwe gutakaza urukino kanaka canke urukino kanaka ariko no musi FC Barcelona ni wa mugwi bisabwa kudatakaza urukino na rumwe rero wimirije guhura na Atletico Bilbao yabaniko Williams ba Inaki Williams abakinyi bakomakomeye cyane bashobora kuza kugwa akazi kanini cyane gakomeye kanatsinda